Musangwe amahoro nshuti zanje bakunze imico n'akaranga vy'Uburundi, ndabahaye amahoro aho muri hose, haba mu Burundi, mu makungu, mu bihugu bibanyi. Abari mu Rwanda turamaze kubona ko mudukurikira, abari muri Tanzania ndabahaye amahoro, muri Congo mugire amahoro, eka aho muri Afirika mumererwe neza, Imana igume ibahezagira, mukomere mukomoke. N'abari hanze ya Afirika, mwaba i Buraya, abari mu Bufaransa turazi muradukurikira, mugire amahoro, muri Canada, Amerika n'ahandi ndabaramukije. Turi mu Burundi twebwe tubashikiriza amakuru y'imico n'akaranga. Ni vyiza ko muza muramenya imico yaranze abakurambere irubaka igihugu, n'ubu tukaba tukibandanya. Uyu munsi rero tuza gushimikira guki? Uyu munsi tuza kuraba ikirimba c'umwami c'Imbuye, hahora ari mu ntara ya Muramvya, ubu ni muri komine ya Muramvya. Komine yahora ari Mbuye, ubu hakaba hari muri iyo komine ya Muramvya. Turabona uruhara rwaco rero mu gutsimbataza ubuzima bw'igihugu. Turaraba rero icibare, turaraba ico kirimba c'umwami c'Imbuye muri Muramvya n'uruhara rwaco mu gukomeza intwaro ya cane. Twababwiye rero ico kirimba aho giherereye, murashobora guca rero mukiraba muribaza ati none ni kimwe mu bindi birimba bingahe umwami yari afise mu Burundi? None ibirimba vyari bifise akamaro akahe? Murumva yuko Mbuye ari kimwe mu bindi birimba umwami yari afise. Reka rero mbanze ndahabereke, hanyuma rero turaheza duce tubandanya muheze kukiraba. Murakoze. Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Nyibutsa akaranga TV uyu munsi yabashikanye hariya Imbuye, ahahora ikirimba c'umwami. Aha Imbuye. Mu Burundi bwa kera rero, hataraza intwaro nk'iyi tubona, aho igihugu kirongowe n'umukuru w'igihugu afashwa n'abashikiranganji n'abandi barongoye intara bitwa ba buramatari n'abasitanteri. Aho hambere igihugu cose caba kirongowe n'umwami. Umwami rero akagira abamutwarira, barabaganwa. Hakaba rero n'abatware, hakaba n'ivyabona. Uyu munsi rero turiko turabereka kimwe mu kirimba, mu birimba umwami yari afise. Ibirimba bikuru bikuru ni kimwe muri mubona ca Mbuye, hari n'ikirimba c'i Muramvya no mu Bukeye. Hari kandi ikirimba ca hariya mu Kiganda, hariya Ikiganda. Mubane natwe rero muri ibi biganiro, murakoze. Ego, ikirimba rero bavuze ati ku kirimba, umwami ari ku kirimba n'ahantu yaba. Umwami w'u Burundi rero yari yaragiye arashinga ibirimba hirya no hino mu gihugu, harubakwa, ni ukuvuga hari ahantu yashobora gushikira ariko aragendera igihugu, ariko aragendura igihugu, yari yararondeye ibirimba azoza arashikiramwo akaruhukiramwo. Aho rero haca hakorerwa ibikorwa bihambaye. Hari abavuzi b'ingoma, hari ababungere, hakaba abakamyi,
hakaba abakevyi, hakaba inshoreke, mbere hakaba n'umwamikazi. Ni ukuvuga wasanga hafise umugore haba hikwije ahazoza arashikira. Ugasanga rero ivyo birimba ntivyangana mu bukuru. Hirya no hino rero mu gihugu mwumva yuko aho igihugu cagera yabwirizwa kuba yarahashizeho ibirimba aho azoza araruhukira ariko aragendera igihugu. Avuye nk'imuramvya yerekeza igitega yaba afise aho aza araca akazoza araruhukira. Niho rero uzosanga nk'hariya mu Burunga muri komine Gishubi hari inyubakwa abwirizwa kuruhukiramwo. Aho rero mu Burunga ico kirimba caho haraba n'ingoma, hakaba abavuzi b'ingoma, hakaba n'umuryango zikurikirana n'ibindi vyose biharaba. Aje aho igitega nyene muri Ibukirasazi hariho imagamba, hariho ibigabiro, hagaca haba n'abavuzi b'ingoma, hakabera n'ibindi bikorwa bitandukanye, gutyo. Aho rero twavuze ko ivyo birimba bitanganya ubushobozi, niho tuba dusanga hari ibirimba 4 bikuru. Hari n'ico umwami wasanga abamwo, aho umwami yavuga ati abahe. Umwami yaba imuramvya wasanga ari mu ivyo birimba habera n'umuganuro wa musi waba mu mpera z'umwaka ugahuza amakungu yose y'u Burundi. Ivyo bikuru rero 4 harimwo Mbuye. Wovuga uti ivyo birimba vyari ibihe? Ica mbere hari ikirimba c'Imbuye, hagaca haba ikirimba c'imuramvya nyene, imuramvya harya nyene ku mugwa mukuru, hagaca haba ikigabiro, hari ikirimba kandi co mu bukeye bwa muramvya nyene, hagaca haba n'ikiganda muri Muramvya. Uca wumva yuko ibigabiro bikuru, kuko aho umwami yaba hari ikirimba haba hatewe n'ibigabiro. Muca mwumva rero ivyo bigabiro bikuru twadondaguye: Mbuye, Muramvya, Bukeye na Kiganda. Mbuye yari muri ivyo bikuru 4. Nuko rero haca hakorerwa ivyo bikorwa bihambaye. Ikirimba rero haba ariho hashobora kwegeranirizwa ibintu bizotunga igihugu, kuko abegereye hirya no hino igihugu caregeraniriza aho hantu ivyankenerwa umwami azokenera vyava mu bantu kandi bikabasubiramwo. Haraba nko gutozwa inka zikaza nawe agasubira kuzigaba. Ivyo afungura vyaba mu gihugu vyegeranizwa nyene, aha aje ku kirimba ntiyaburara, yasanga abo ngaho babikoze. Hagaca haba rero n'abishikira baba bajejwe ivyo birimba. Abishikira rero babwirizwa guha amakuru n'ibindi vyankenerwa umwami atanahandi baciye batanye no guca ku muganwa. Barishikira aho hose wasanga umwami yaragize ivyibare, wasanga impande hose hari ivyibare. Icibare caba ari igihugu kidatwagwa n'umuganwa ariko kigatwagwa n'uwo mwishikira, kuko ivyatozwa ngaho vyose vyatumbera umwami. Kuko umwami arinze asohora umuganwa akamuha igihugu, aho umwami ntaco yabasubira kuharaba, kwabaye nka kurya k'umugabo senaka asohoye umuhungu wiwe akamuha urwo n'itongo. Aho yisigarije rero niho hatozwa ivyo umwami abona azokenera. Mbuye rero cari kimwe mu ivyo birimba bikuru 4 twabadondaguriye, mwavyumvise. None rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'u Burundi, reka ndabasezere ndababwira nti tugire amahoro, mugire aho muba mwubahwe. Nimwaronka ayandi makuru muzoza muradushikiriza, muhawe ikaze, murahawe kandi murasabwe kandi no kuza murarungikira ibiganiro abandi kugira ngo nabo bashikire bamenye imico n'akaranga vy'u Burundi. Si abarundi gusa twabonye babikeneye, n'abandi b'abanyamahanga baramenyeye kumenya igihugu Burundi
kivugwa mu makungu cari kibayeho gute, cari cubatswe gute muri kahise, ubu ko cubatswe uku, n'imizi niyihe. Reka rero tuzoganire mu biganiro vyo hanyuma, ndabasezeye mvuga nti tugire amahoro.